Dusubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru nibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Na amakuru tuza kugaruka nini ku ntahe yashinzwe na Pacifique ni nahazwe murano makuru muraza kumvirizamwo abantu benshi batandukanye harimo n'abategetsi bo hejuru. Muri abategetsi muraza kumvirizamwo General Gervais Nderakobuca ubu n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Murumvirizamwo David Nikiza, mwumvirizemwo Albert Bisanganya, Major Colonel Desire Amahoro, Arengiyeme Bunyoni ndetse n'abandi batandukanye. Saba abategetsi gusa muraza kumvamwo kuko muraza kumvirizamwo umushikiranganje Edouard Nduwimana n'ibindi bitandukanye. Pacifique nahazwe arashinga intahe yabo yabashatse kumwambura ubuzima gusa nayo kuri ubu akaba ari we ariko arabatabariza. Reka tubitangure gutya. Hari muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 imyaka ibiri yari haciye Ernest Manirumva agandaguwe. Ernest Manirumva nkuko twagiye turabagaza ko yari icegera cy'umukuru wa Orcome yari yishwa horwa amatohoza yari karakora ku bigwanisho vyagurwa n'igipolisi ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi. Imbere yuko Bunyoni abo mushikiranganje w'umutekano umwaka w'ibihumbi 2007 ibigwanisho vyose vyagurwa n'igisoda. Kuva Bunyoni abaye umushikiranganje ibintu vyarahindutse. Niwe yari asigaye agura ibigwanisho harimwo n'ivy'igisirikare. Ngo birashoboka rwose ko mubamuhaye amakuru Manirumva harimwo abo mu gisirikare batatahura ibigwanisho Bunyoni yariko aragura iyo vyaja. Ico gihe bikavugwa ko inkoho ibihumbi 40 zaruka kugurwa mu gihugu ca Malezi mu gihe igipolisi cyose kitarenza abantu ibihumbi 200. No kuvuga ko umupolisi wese ico gihe yaragiye kugira inkoho zitatu, zibiri zishasha ziyongera kuyo asanganywe. Aha rero Bunyoni ntiyavugwa cyane mu bashobora kuba barishe Ernest Manirumva, ahubwo havugwamwo Jean Adolphe Nshimirimana, Gervais Nderakobuca, David Nikiza, Albert Bisanganya, Desire Amahoro. Mu butungane idosiye yananiranye kugira intambwe niho amashiramwe yigenga yategura imyerekano yo gusaba ko ubutungane bwo kwikubita gashi bugakora amatohoza nyezina kandi bagakurikirana abishe Ernest Manirumva koko. Ndeka tubageze ko ivy'umushikiranganje wa mbere Edouard Nduwimana murantunge kandi none tuze guhita tubageza ko ivy'umutego Bunyoni yari yateze Pacifique nahazwe ndetse n'abandi bari kumwe nawe muri ico gikorwa. Umushikiranganje Edouard Nduwimana yaratanze urusha kwigenekerezo y'indwi ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2011 rw'imyerekano. Naho haraciye imyaka umushikiranganje Edouard Nduwimana ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Edouard Nduwimana ngo yamana ivyitwazo bituma atemera ko habaho imyerekano y'amashira hamwe asaba ubutungane kuri Ernest Manirumva. Ayo mashira hamwe yo ntiyacika intege zo kuguma asaba urwo ruhusha. Nibwo kwigenekerezo y'indwi Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 Edouard Nduwimana yarakire babiri mu baserukira amashira hamwe yigenga agira ko arabemerera ko imyerekano yari tegekanijwe bukeye kwigenekerezo y'umunani Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 ayemeye. Mu mashira hamwe yigenga wari umunezero ntangire kubera bwari ubwa mbere Edouard Nduwimana yemera urwo ruhusha. Umunezero ngo wamaze umwanya urumerumara. Reka tubandaneze ku mutego wa Bunyoni. Uti ku mugoroba w'uyo munsi nyene igenekerezo y'indwi Ndamukiza uwo mwaka w'ibihumbi 2011 umwe mu vyegera vy'umukuru w'igihugu yaratelefone umukuru w'ishira hamwe Akati aramubaza ati ubwo ibi bintu mwateguye ejo mwaravyitondeye muba mwaravye neza ko mwese muri kumwe. Ako kanya nico cegera camenyesha umukuru wa Akati ko umwe mu barongo y'amashira hamwe ya campagne Justice pour Ernest Manirumva yari karabonana na General Bunyoni. Guillaume Bunyoni uwo mugoroba nyene icegera cy'umukuru w'igihugu ngo ntiyarazi ivyo abo bantu bariko baravugana, ariko yahanuye abari mu mashira hamwe yigenga harimo na Pacifique ninazwe ko bo kwitondera cyane ivyiyumviro bishasha bazumva uwo muntu abazanyemwo. Wa muntu ntigeze babwira ko avuye kubonana na Bunyoni, ahubwo yababwiye ko Edouard Nduwimana muhamagaye amubwira ko rwarusha arufuse. Bamwishuye ko izo ngingo z'ijoro ku telefone bafata ko atazo bazi ko bagumana urusha yari yabahaye ku murango. Baraye bumvikanye ko abarongo y'amashiramwe bazohurira mu gatondo ka kare ku biro vya Fosk imbere yo kuja ku biro vyari Giteka ahari gutangurira imyerekano.
ngaho hose bashaka kumenya umutego Bunyoni yari yumvikanye n'uwo mugenzi wabo. Bukeye ku igenekerezo y'umunani Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 isaha imwe y'igitondo, abarongoye amashirahamwe agize campagne Justice pour Ernest Manirumva barahuriye ku biro vya Froske. Wa mugenzi wabo yari yaraye abonanye na Bunyoni nawe niho yari. Bose bari barindiriye umutego abazaniye, niho yabaha ubwenge bushasha ati kiriya cyumviro cyo guhera imyerekano kuri Ligiteka si ciza, reka twigabure mu mirwi itatu, bamwe bahere kuri Ligiteka, abandi bave kwibarabara rya RTNB, abandi bazanane irya Musaga. Gutyo niyo igipolisi catera kirabuza bamwe ariko abandi babandanye. Pacifique Ninahazwe uti ako kanya natahuye vyihuse ko hariho uwo Bunyoni akeneye kugirira nabi cane muri bo. Kwigabura mu turwi duto ngo vyasigura ko indongo za campagne Justice pour Ernest Manirumva zaca nazo zigaburamwo imirwi itatu. Nguruhande uwo muntu bakeneye ariko bamwe rwari kubona ibara kumbure igipolisi cari kurasa uwo muntu canka gafatwa abandi benshi batabona. Uti twari twaraye tubizi kandi tudashobora kwemera icumviro gishasha kivuye kuri uyo mugenzi wacu. Tuzi neza ko icumviro ciwe kizoba kivuye kwa Bunyoni. Pacifique uti naciye mfata ijambo nti ico cumviro cyari kuba ciza iyaba turi benshi. Imyerekano y'uno munsi ntishobora kurenza abantu 150. Umurwi mutoya nk'uyo si vyiza ko kwigabura mu turwi twinshi. Nta mwanya dufise wo kubimenyesha abandi, reka tugumane uko twabiteguye. Titwavuye ngaho twese tuja ku biro vya Ligiteka, ariko wa mugenzi wacu haraciye nusu y'isa tutaziyo yakamanganiye. Kumbure yaciye gutanga raporo no gutora amategeko mashasha kwa Bunyoni. Reka tubandanize ku igenekerezo y'umunani Ndamukiza uwo mwaka w'ibihumbi 2011 ubwo imyiyerekano yari igiye gutangura. Nk'isaha 3 z'igitondo twari dutanguye imyerekano, nta minota 10 twatambutse twagiye tubona imodoka z'igipolisi ziza n'umuvuduko udasanzwe. Abapolisi bashika badusimbiramwe batwaka ivyandiko twari dufise. Gico gitero cyari kirongowe na Colonel David Nikiza yararongoye igipolisi mu karere k'uburengero bw'igihugu. Wari imbere mu kwaka inyandiko yari Komiseri Desire Uwamahoro, ari nawe yatumbereye aho Pacifique Ninahazwe yarahagaze. Pacifique uti igipapuro nari mfise yaragitwaye ariko yaranyobewe. Uwo munsi nambaye uko benshi batari bamenyereye, abapolisi baranyobewe. Mu kanya gato abapolisi bari bahagaritse umukuru wa Orukome Gabriel Rufyiri be n'undi mukozi wa Orukome. Uyu mukozi wa Orukome we yari yaje yambaye costume, yari asanzwe yambara amarori, yaje ameze nkuko benshi bakunda ngo kumbona nambaye kumbonesha kure nkuko Pacifique Ninahazwe avyigana. Gabriel Rufyiri ngo bamufashe ameze nk'uhariza Colonel David Nikiza, ariko uwo mukozi we bamufashe yagarariye atace ariko aravuga. Byaraboneka ko abapolisi baje bategerezwa gufata abantu babiri kubera tawundi banariye urwara. Twese twagumye duhagaze imbere yabo. Ngariko bamaze kuriza bano babiri hejuru mu modoka y'igipolisi, byarabonetse ko abapolisi babonye ko uwo bashaka batamufashe. Pacifique uti ico gihe nakijijwe n'abakenyezi. Bamaze gufata Gabriel Rufyiri n'umukozi wa Orukome, harabaye ikintu gitangaje. Twabonye hari abapolisi batatu bagarutse kuturaba cyane nk'uko mengo hariho umuntu barondera. Mu kanya gato ngo nabonye abakenyezi bahagarara imbere yanje bakora uruhome runyegeje, baca batera bipanga bamwe inyuma y'abandi ku buryo nisanze ndiko ndaje inyuma. Ngimbere nisanga ngeze mu muryango wari Ligiteka, bose baguma banyongorera ngo ni wewe barondera. Gizo bintu vyabaye mu kanya gato cyane, b'abapolisi barambura rwose kandi ntako bari bagishobora kubaza. Imbere yacu umwe yari yaraye agiranye inama na Bunyoni. Uti muravye benshi kuri ino foto turiko turacisha kuri no foto murabona Komiseri Desire Uwamahoro ariko yakivyandiko. Imbere yiwe hari umukenyezi yambaye ikanzu isa n'umuhondo jaune. Nanje ndi hirya yiwe nambaye inkofero, igitambara cera mwizosi, ishati isa n'ubururu n'ipantaro yera. Nta wari amenyereye nambaye gutyo, niyo mpamvu banyobewe ahubwo bafata umuntu w'amarori dusa n'abareha kandi tunganya imbaga. Ni yari yaje yambaye costume yirabura. Babonye ko bambuze, abapolisi buriye imodoka bagenda bajanye Gabriel Rufyiri na wa mukozi wa Orukome. Hari abapolisi bakeye n'abakozi b'iperereza bagumije hafi ya Ligiteka bacunze ko no hava mboneka.
abari bitavye imyerekano baragiye ariko nje ngoma mu biro vyari Giteka nza kuhava natevye mu modoka atayihuriye nizo bari biteze. Ngo mutaga nyene naronse telefone y'umukozi wo mwibohero ikuru rya Mpimba yamenyesheje ko abakozi bakora mu Mpimba bari bababwiye ko badataha ahubwo baza kurindira kwakira umutegetsi yategerezwa kwinjizwa ibohero uwo munsi. Pacifique uwo twavuganye yambwiye ko yibaza ko ari jewe bari bateguye kwinjiza mu Mpimba nawe ntiyitaba umutegetsi Gabriel Rufyiri na wa mukozi wa Rukome sinamenye neza iyo babajanye ariko inyuma y'akanya gato baciye babarekura. Uwo mugoroba rero w'igenekerezo y'umunani ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 bamaze kura Pacifique ninahazwe muri urwo ruvunga rw'abantu ntiwari woroshe. Ku mugoroba ngo twari dufise ikiganiro kuri hoteli Novotel i Bujumbura aho twari twatumiye abanyecubahiro batari bake harimwo abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ngo ntivyari vyoroshe gukoresha abapolisi mu kibanza kirimo abaserukira ibihugu vyabo. Pacifique mugene nicaye imbere ndi mu baremesha ikiganiro niho naronka ubutumwa muri telefone bumenyesha ko hanze abakozi b'iperereza barindiriye ko nsoka ngo bamfate. Bagenzanje baragize ubwoba ko mfashwe mu ijoro nshobora kwicwa na cyane ko bashobora kunkurikira bakamfatira mu kibanza atawubona. Umwe mu bakenyezi bari barongoye amashirahamwe yaraje kuntora aho nari nicaye imbere mu baremesheje ikiganiro ntwara nk'ufisi ico agira mbaza ako kanya nyene aba yavuganye n'uwundi yakora aho hantu bancishaho ntazi nisanga muri cave. Ngo hariho imodoka yateguwe n'undi mukenyezi yari hafi hanze soka ca kibanza ndayinjiramwe tuba turasohotse kuri Novotel atanumwe yibaza ko ngiye. Abakenyezi ngo barateguye ibi bintu vyose mu kanya gato cyane harimwo n'ikibanza narayemwo muri iryo joro. Kwigenekerezo y'icenda rero ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 navyo vyari biteye ubwoba cyane ko ari nabwo bagiye gushira amashurwe ku ntatemwa ya Ernest Manirumva. Arabandanye ntahe yiwe ati bukeye kugenekerezo y'icenda ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 wari umunsi imyaka ibiri yari rumanye. Ernest Manirumva agandaguwe uti twategerezwa kuja gushira amashurwe ku ntatemwa yiwe mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Wari uwundi mwanya ugoye cyane kubera twari tumaze kubona ko ndondegwa ariko ubutegetsi bukabikora butavyemanze. Kuva mu gisagara ca Bujumbura uja ku Mpanda ngo n'urugendo rutari ruto rushobora kubamwe imitego ahatagira hake. Uti sinzibagira ingene babakenyezi bateguye imodoka zigenda zirampanahana ku buryo byari bigoye cyane kumenya imodoka ndimwo mu gihe hari kuba abantegereye mu nzira. Ikindi kubera tutaba tuza biperereza riko rirakoresha muri twebwe twabitunganya ku buryo abatumwe baca bamenya iyo nzananye niyo nza kuja. Ibikorwa vy'uwo munsi nta ugerageje kubidurumbanya twarabikoze neza turaja no mu misa yo kwibuka Manirumva atankomanzi. Gutyo ibikorwa byose vyari vyateguwe mu kwibukwa imyaka ibiri yari haciye Ernest Manirumva agandaguwe twarabikoze naho vyari ibihe bitoroshe. Pacifique ati ivyigwa noneho yakuye muri ivyo bintu vyagiye biraba. Uti uwo mwaka w'ibihumbi 2011 sinzigera ndawibagira ivyo bikorwa vyo kwibuka imyaka ibiri yari haciye Ernest Manirumva agandaguwe vyampaye ivyigwa bibiri bihambaye nipfuza kubasangiza. Icambere gusendede FDD yamikoresha abantu umuntu adashobora kwikeka baba bitwa ko batari kumwe n'ubutegetsi. Uyu muntu yakoranye na Bunyoni ico gihe asanzwe ari ndongozi ikomeye mu mashiramwe yigenga mu Burundi kugeza n'uyu munsi. Ngo ntivyoroshe kumumenya canke kumwibaza kuko yoshobora gukorana n'iperereza. Kumbure ngazotanga ibindi biteye ubwoba yakoreshejwe ariko ntazigera atanga izina ryiwe. Ngabaza kugerageza kumwibaza baraza kwihenda. Aha rero ngo yohanura abantu bose bishika bagategura ibikorwa ubutegetsi budakunda ko bokwama bazi ko mu bizigirwa bafise hama harimo umuntu akorera iperereza. Ngo nico kigwanisho rutura CNDD FDD. Tinimuze kandi mwimena umutwe murondera kuri umuntu akorera iperereza kenshi aba ari umuntu yizigiwe cyane kandi anerekana umwete udasanzwe. Ariko mugavye neza muramutora mumaze kumumenya nta kamaro nakamwe kariho ko kumumenyesha ko mumuzi. Mureke yibaze ko mutamuzi bizobafasha kandi kumenya integuro zimwe z'ababagwanya. Nga kandi Pacifique ngo akongera ko ingene benshi bakunda kwihenda mu kwizigira abantu. Ugiye mu maradiyo kumva nk'umuntu ko akorera RPA iradiyo yankwa cyane n'abategetsi ushoka wibwira ko umuntu ari umwizigirwa. Ugiye mu migambwe umuntu akakwereka ko ari umu MS dakomeye indongozi muri SNL muri seneri. Umuntu atasivye imyerekano y'umwaka w'ibihumbi 2015 cyangwa umuntu akakwereka ko azinanye n'indongozi kanaka
muri societe civile ngo wisanga wamwizeye. Nguzi wa muziko umurwi wose uzwi ko wankwa n'ubutegetsi arimwo ariwo murwi nyene wuzuyemwo n'abiyorobetse bakorera iperereza. Ntuzopfe kwizigira umuntu kubera umurwi arimwo. Ngurama wirinda kuvuga ibanga ryawe mu gihe bidakenewe ko urivuga. Ikindi kibanza cyo kwitondera cyane ngo ni mu munyororo, aho umuntu asangayo abapfunzwe bazira ivyumviro vyabo. Nawe nyene iperereza rirarungikayo abaja gupfungwa kugira bahende bagenzi babo maze babasopemwe amabanga. Ni gutya batari bake bapfungurwa baca banyuruzwa bakwegerwa nabo bagize abagenzi bagipfunganywe. Ahandi kandi hari abasuma urusaku cyane ni mu mirwi ivuga ko yafashe ibigwanisho. Uko CNDD-FDD yumvise ko umuhari uvutse niko irungika y'abagwanyi bajejwe gusuma urusaku. Niyo mpamvu benshi uzumva bafatwa bakiri mu myiteguro gusa. Aho nituvuze ab'intwaro ituma gushinga imihari itari kugira bafatisha bipfuza kugwana. Ahandi ikadukana abavuga ko bafise ibigwanisho byo kudandaza mu ntumbero yo guta mu mitego abakorana n'imihari. Uticigwa ca kabiri natahuye ni nguvu zidasanzwe z'abakenyezi. Mu bihe abantu bose bagize ubwoba muzotangara mubonye ubushobozi abakenyezi bafise. Nimuzokengere abakenyezi ngo abagabo nibo barinda. Sivyo, abagabo barakomeye mu bintu bisaba inguvu, ariko iyo hageze gutabara ubuzima bw'umuntu umukenyezi niwe arinda kurusha abandi bose kandi niwe atora inyishu zihuta. Uti sinorangiza ntibukije kino cigwa ca nyuma. Ntugakora ikibi witwaje ubutegetsi ufise, impera n'imperuka kirakugaruka ko. Abateguye kungira nabo uyu munsi nibo bari muri ca kibanza nyene bashaka kunshiramwo bandenganya. Ariko kandi vyanakenewe ko bamwe muri bo ndabatabariza mu gihe ubuzima bwabo bwashobora kubangamirwa. Mutegetsi Imana niyagushikana mu kibanza gihambaye ngo butegetsi urabukoreshe mu neza. Wirinde kurenganya, kumbure uryo urenganya niwe nyene uzokenera ejo utakiri muri ico kibanza. Ngiyo rero intahe ya Pacifique ninahazwe y'ingene yasimvye umutego wa General Bunyoni ndetse na Colonel Desire Uwamahoro. Nandi menshi turiko turabategura ntuze gucikanwa. No Muhoza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.